bite man. Fresh man. Urakomeye. Sachewe je na mankomeye man. Ashawe mwimisi mbona wagangutse no kuri kwimana. Je mwino misi sigaye mfise igihombe. Biraboneka mwimisi zigaragoze na foni kaze. Ewe. Bimeze gute no mwimisi? Bana jewe. Ako naragize ikibazo man. Bite gutega mugende. Kandi we misi yose wamambwiye kufise ibibazo. Mushikawe ndamukunda ndampenda sana kuri nkuru shawo mugere neza nzokukorera ibintu byose ndumva rero ko nayago ko ndashakagira ndayije ko ahubwo rero wewe usara kandi gaho ndigeze kubona oya jewe ndacora bajya bandi urabona jye ndacora man jewe reka nda uze kunyinuzenya kumwa kayihariya sibyo wona ngorane umviriza aya ni gwawe urabona bijya muhunga ahora azamuhinda ndakongere jewe bofuna inda ahubwo naya ayose yes inda naya ahubwo yasana yamaziki ewe baba fore nkaba hari ndi wamutwara byizo mukuzo kubuntu bitoba bingana bogere nagiye uradire je nangiye hari yakora umuhungu umugere kugira ukangutse none Mauro Tesi Ye Anda tembera Turatembera Ako enda ukene Ndi busy man Yo namahagaze Utereye Umeze neza Nta problème kabisa Yo Patubona ukunde kwa Jemba mbona wewe umbesha ukuntu nyene sinzi ukora ukuntu abahungu nka bamwe bwe binzobe mukunda abakobwa benshi we numve ko ndagukunda nta ngorane ariko niragufata n'undi mukobwa ntawe uzofata Okay, manje ndakwemera basi. Ndakumva ikigongwe. Unyumva ikigongwe numwicanyi noneho. Okay, reka rero nanje nzobe mwico gikigiri cabo yahevye. Si sawa? Kimwe gusa nuko ndamukunda mugakaraga ho mugendana kagufiye ukuntu. Yehe. Imana iri mwijuru. Sa? Ibi bikindi ko ndabona. She. Ibi. Ubonye. Person. Uyu ninde? Uyu ninde? Umushari wanje ni ibikirana wanje. Ibikindi. Hira. Uyu muntu Numugenzi nyawa. Shari aha. Hira mukaniki n'umugenzi. Numugenzi wawe. Apana kuturi pratu kumugabo wanje. Toka nawe uri kuri pratu kumugabo wanje. Kumugabo ugasara mutsayo. Nubane ariko abadasi. Shari mbwira mufani. Numugenzi gute? Niba shari wawe bisukura katezo yagana. Ayagana abasore ntago yaga nawe. Amwe yo uzoje gukwa. Naramukoye byaraheze. Shekhi nenda ukumbeshe wawe. Biriya kuba byabaye ntago bisipoza ko nca nkunda umuntu kungubu. Yaguhaye ngahe nje kuyaronda ndamuhereza mpeze telefone yawe. Kobwa muragoye kwe. Ugero uriya muhungu yari umugenzi yari umujama. Yaguhaye ngahe ndaronde ndamuhe. Abdul uri umwana mubi. Tawe wambwiye nta mugore ufise. None ubu habonetse undi muko. Ariko uri umuntu mubi. Niyo mpamvu nagutumye kugenda kubyiza ukuri. Uyu noneho nagategwa mwari mwanteze. Icyo dutahura ni cyane. Ariko ntago ndikuvugisha wowe witwara kuko ntago twahuriye. Uri kuvugisha umugabo wawe. Papa sawa Ewe gute none? Turagiye. Wabonye wa muhungu nakubwira? Uburabibonye? Uragadaho wemera yuko wa muhungu mugenzi wanje yagukunda gose rikada. Uburura ujya muhungu nakubwira ati ujya muhungu akunda abakobwa reka byasaze. Mu buzima habamwe gutora neza no gutora nabi. Banzirindire yenda kubanza. Umviriza ntumpa amategeko. Oya nta mategeko ndaguha. Ndiko nganira na musaza wanje. Musaza wawe nanje mwoganira. Kimwe namubwiye mu byo baramutumye cyangwa mu byo mwamuyaga. Kuba ibi bibaye. Sipoza ko cyane gukunda kubera ntagukunda. Kubera no gukunda kibi bibaye. N'ubu ndabigusubiriyemo. Sawa mama hera yawe. Oya mama hera yanjye. Ariya umuntu atogusubiriza. Ndabwira. Telefone yawe iri. Ushaka? Reba apere nakuronde yuko zingana. None kundonda yabisipoza. Reka kufate nabira. Mama hera yanjye ndakubwira. Murekure. Uyu sister wanje. Jewe babofre bimbwa bagoma banje. Uyu ndamuyagisha neza reka arindira. Hari mwangaha. Ndamuyagisha neza. Kujya tukweza. Genda ugurisha ukure mwayawe murekure musaza wanje. Neza. Mviriza ara. Tuneto muri ko ntagukunda. Genda nzogura n'iyindi ariko. Soma basi ngaha